Turabara mukije mwese mukomeye dukurikirana ubu ni CV Mix mukomeye ganira ngaha aya. Turi kuri Society Nili ni genekezo rya 2025 z'ukwezi kwa gatandatu 2025. Tukaba twaje mu bikorwa byo gushira ku mugaragaro ishirahamwe GCM Educate isanzwe rigitanga ubumenyi mu bijanye no gusubiramwo amatelefone mu gice ca hardware na software, kuvuga iyo hagize icononekara mu bijanye na bijya biboneka inyuma y'ekran yamenetse, telefone yabo ntishariza, habaye iki ni hardware hamwe na software, ni systeme n'ikirakora indani ibintu n'ibiko birafisha neza, hari application kine ato ibintu mwe n'ivyonye. Rero cyari igikorwa cyateguwe n'abarongozi ba GCM Educate, aho bari baramutse baha certificate abanyeshuri babaye formé, no kuvuga kuva mu mwaka wa 2020 uno munsi turi mu mwaka wa 2025. Bamwe bakaba bahise baronka akazi muri iryo shuri, muri ico kigo, abandi baja kwikorera utwabo mu bice bitandukanye by'igihugu canke cy'isi, kubera ko hari n'abari hanze y'igihugu. Tukuze GCM Educate tuba dushatse kuvuga iki? N'amajambo abiri ariko sari muri bw'icongereza. Rimwe ni abbreviation GCM bisigura Global System for Mobile Communication. Mu Kirundi tuba dushatse kuvuga yuko n'ubuhinga mpuzamahanga bufasha abantu guhanahana amakuru. Hanyuma educate ivuye ku ijambo ry'igifaransa educate bisigura kwigisha. Ni kuvuga twigisha ubu buhinga mpuzamahanga bwo guhanahana amakuru, ariko kandi no gutorera inyishu ibibazo amatelefone y'abantu aba yagize. Rero mwakanya tugomba dusangire gatoya mu mwanya muto, dusangire eske ibintu bijanye na telefone haboneka izingana gute, inganda zikora izingana gute, zifa gute, ubwo bwoko ushobora gutorera inyishu gute, mbega telefone ifuye umuntu ntayikoreshe bigenda gute, yempakita gute ubutunzi bwiwe bw'umuryango n'ubw'igihugu muri rusange, mbega isegiteri bayifata gute. Hanyuma ndaza guca amakanya bakansubije kugira ngo programme bandane. Projection iri mu Congereza, izaka mu Congereza bwabo bakora mu Kirundi kugira ngo tujane tubitahure neza. Naramiranye reka mbere ku maservice anga mu GCM Educate. Bwa mbere ko hariho kubasha kumenya ikibazo telefone y'umuntu yagize no kuyikora. Ubugira kabiri hariho kumenya aho ni kumenya telefone ikibazo yagize mu bijanye n'inyuma ikamenetse, mbega itariki irafisha bimeze gute, habaye iki. Hanyuma ubugira kabiri kubasha kumenya telefone y'umuntu nimba yiplantanye ikibazo ca logiciel biba byabaye. Ubugira gatatu turashobora kudandaza ibikoresho ibicanke biriya byo gukora amatelefone. Hanyuma kandi harabaho consultance, hakabaho na formation nk'uko nanje ndi muri bamwe bazihawe ngaha. Tutarambiranye rero ibiharuro vyerekana iki? Iki kinyamakuru mubona citwa Newsroom cerekanye ko mu mwaka wa 2024 ibijanye n'amatelefone vyagwiye ku rugero rudasanzwe, aho vyaduze ibicindu kw'ijana, aho hakaba hakozwe amatelefone angana n'umuriyaridi n'imiliyoni 22. Urumva ko ari telefone nyinshi. Hanyuma kandi icitwa Trendforce naco cerekanye yuko mu bushakashatsi mu 2023 kw'isi hose hakozwe telefone umuriyaridi n'imiliyoni 66. Urumva ko aba amatelefone menshi asohoka ku mwaka. Eske amatelefone acaja akoreshwa n'abandi bigenda gute? Aha no kuvuga ko byari bisa n'ivyamanutse gato kugereranyije n'umwaka wa 2024, aho vyamanutse ibice bibiri, kabiri n'igice kimwe kw'ijana. Twegeye imbere gato tukaja igice ca mbere c'umwaka wa 2025, ubu turi mu kwa gatandatu, kuvuga igice ca mbere c'umwaka kiraheze, ico twita semestre. Hamaze gusohoka amatelefone angana n'imiliyoni 304 n'ibice 9 mu gice c'umwaka gusa. Murumva ko ayo matelefone aba ari menshi cyane. Hanyuma kubera ikino ni telefone zivira gutyo, ubwa mbere bwo hariho ubuhinga internet ikirakwira ahantu hirya no hino ku isi,
ivyo bigatuma hakenera n'abayikoresha. Iyo hari hakenera abayikoresha, hanyuma hakenera abayikoresha ni kuvuga ati hakenera telefone abantu bakoresha. Kuko nta muntu yokwama agenda ahetse mashini canke ikindi kintu, turi mw'isi iri digital. Nico gituma amatelefone agenda kwira ababishi mu murabibona. Hanyuma ni hehe amatelefone akoreshwa cane? Kuko isi igabuyemo amakontina menshi. Mugabo tugerageje kuraba akarere ka Aziya cane cane gakora ku nyanja ya Pacifique, aho harimo abahindi n'abashinwa, nibo bantu kugero basohora telefone cane, hanyuma agakurikirwa n'abanyamerika, Amerika ya ruguru, hama Amerika y'epfo n'Uburayi. Ni ukuvuga rero ivyo bihugu nivyo bihugu vya mbere bifise connection ya internet, bikagira abatekinisiye benshi mu matelefone, birakoresha n'amatelefone menshi. Ariko ikibazo rero kica kiza hehe? Ikibazo kiza kuza tugeze kuri Afrika, tukagera kandi no mu bihugu vy'Abarabu. Aho kubera ko ibihugu vy'Abarabu nibaza ko twe twatsenkanze cyane, bavuga ko ubushakashatsi bwerekana ko Afrika n'igice c'Abarabu hinjira telefone nkeya bivanye n'amikoro. Hari umuntu agura ka telefone canke bakamuha ikintu kado mu diaspora y'Iwabo, canke waje muri vacances yakora hanze agaca agasiga kamuvana ntagura kandi. Hariho n'izindi zirangwa zikaje bivanye n'ibindi. Ivyo rero byose bigenda vyempagita uruganda rw'amatelefone. Impamvu rero izi telefone ziriko muri Afrika bizifatwa nk'uko ari zikeya, nuko Afrika ni kontinent iri mu nzira y'amajambere, ariko abahinga bashize mu mbona kazoza yabo bavuga yuko kugera mu 2030 Afrika izoba imaze kuduga hafi 6.8% gushika ku bice 7.3%. Ni kuvuga aho ni mu myaka uhereye mu myaka 5. Natwe mu Burundi turiye kwa ese tuzoba tugeze. Tuciye ku matelefone dukunda kubona cyane hano, turabona amatelefone ya Samsung, turabona Apple, izo bita iPhone, ariko hariho n'izo bita Huawei, Xiaomi n'ibindi zo mu Bushinwa. Ariko inganda zikomeye zikora amatelefone tubona hano ni inganda za Apple zikora iPhone na Samsung yo muri Korea. Ayo matelefone niyo benshi batunze hano, ariko mbega aramba gute? Ayo matelefone apfa gute? Ugerageje kugereranya, abahinga berekanye yuko amatelefone ya Apple aramba gusumba aya Samsung. Ariko baragaruka bagakora ivyigwa bakavuga ati mbega telefone ishobora kumara ingana gute? Hano rero turi mu Burundi dufise ikibazo yuko umuntu aguze telefone abazi yuko ari habi, iyo telefone itazigeye. Yipfuye uwayimugurishije ko aca yitwa nk'umusuma mwese. Ariko abahinga bo berekana yuko telefone yaranze imara hagati y'imyaka 2 n'imyaka 2. Kugira telefone itangire gupfa ikuva ku mwaka umwe kugera ku myaka 2 telefone iba yamaze gupfa. Aho rero twihuse gatoya turaba nimba telefone ishobora kumara imyaka 2 n'imyaka 4. Ni ibihe bibazo bituma telefone itaramba? Telefone reka kuramba kubera ubwa mbere zimwe zimeneka amaekra, yimenetse ekra no kuvuga utegeza gusubiza ekra, hari zifite ama system charge, hariho n'izigira ubundi bufu butandukanye kwizimya n'ibindi. Canke mwene kuyikora akaba yarapanze yuko izomara umwaka umwe kugira atangaze nyinshi. Canke system telefone yakoresha bakayihindura bakayishira kuri version hejuru, bigatuma yindi yari hasanzwe kubera abafisike uko bayikoze yashobora gusiporta ya system bashizemo igatangira kugira ibibazo. Ibyo byose rero nivyo bitorera inyishu. Mu myaka 5 iheze hasohotse amatelefone menshi, aho mu mwaka wa 2019 hasohotse telefone zingana no muri yaridi ni miliyoni 529. Aho hari muri 2019. Hanyuma mu mwaka wa 2020 ho hasohotse telefone zingana no muri yaridi ni miliyoni 334. Twegeye imbere muri 2021 ho rero byasa n'ibyagabanutse gato, aho hasohotse amatelefone angana no muri yaridi ni miliyoni 399.
urumva ko telefone ni nyinshi cyane zisohoka mu nganda, ariko kandi ntitwibagire yuko twese turi hano tubatunze amatelefone kuko twese ntibifise imiduga. Sigura ngo telefone ziri mw'isi zisumba imiduga, ariko abazikora eske ni benshi birashobora gutora inyishu. 2022 ko hasohotse amatelefone angana n'umuriyari n'amajana 225, kuvuga miliyoni amajana 225. Aha twegeye imbere gato 2023 tubona ko hasohotse amatelefone angana n'umuriyari n'imiliyoni 166. Reka turabe muri 2024 naho ko byari bimeze. 2024 hasohotse telefone zingana n'umuriyari n'imiliyoni 22, bigenda bigabanuka. Aho no kubera ko hariho amatelefone atabarangiza ashaka ingo c'imyaka ine bapfa, haba bakizitunze, haba bazigurisha kubera ko bafite amahera basoze telefone nshasha igezweho, agaca ahitamo kugura agatelefone gashasha. Muri iki gice ca mbere naco c'umwaka wa 2025 nk'uko ikinyamakuru citwa Get kibisigura kivuga yuko hashoboye kuboneka amatelefone angana n'imiliyoni hafi amajana 89. Ikibazo rero gica gisigara kiza ni icayi, ayo matelefone yose yasohotse yose aracakomeye nyimba atagikomeye, yamenetse reka izinde iri, yavuye system charge bakabuzi kuyugurura irihe. Aho ndazi muri twese ntihabuze umuntu wari hano amaze kugira ikibazo c'itelefone, hageze ko aja kuyikoresha kiyumvira ayikoresha akagura akaguma yumvira ngo baranyiba ama-PS. Ntihabuze abantu bamaze kugira ico kibazo. Kwa yaba miliyoni mwumvise duje gusobanura amatelefone ibice byinshi hafi 80% by'amatelefone arapfa. Ibyo byerekanwa ni kinyamakuru bita smartphone mu nkuru canditse, inkuru yacu cayishije ku isite mubona iri kuri page ya mbere, murasangaho ibiharuro bagiye baratanga by'amatelefone apfa ku mwaka. Izo telefone rero iyo ziriko zirapfa abantu benshi ntibahitamo gukoresha, arizo bumva ngo na second hand, abantu batemera gutunga second hand bagaprefera uca bayitanga kuri market canke bakabika bakagura nshasha. Ibyo rero iyo umuntu aramutse agurisha telefone canke ifuye agaca yibika akagura iyindi, bifise izihe ngaruka? Ubwa mbere hano mu Burundi navuga ko hari izimbutse. Ugiye muri Dream House urasanga agatelefone k'umuriyoni 5, 2, 3 kuduga. Telefone kubera ko twese abantu benshi barafise abana, abandi barakora udukorwa dutandukanye, nta muntu azimba telefone umwana, nta nuzoreka kubyara kugira ngo umwana ntamumenye telefone. Abana bazokomeza bazimene, zizokomeza ziri mu mazi, bazokomeza zimene mw'icayi, bazokomeza abantu bazitakaze, abantu basinzira muri bisi agataye telefone. Bivuze ngo amatelefone agumagira ibibazo byinshi bitandukanye. Nyimba buri kwezi wo karupena muri telefone, umwaka wa telefone 12, siko miliyoni 12. Turi telefone zibaye abantu. Ico gihe babwinjiza ngahe kugira ngo turi telefone z'imiliyoni 12 umwaka. Aho rero tugaruka ku mpamvu gukora amatelefone isektere ikenewe kubera ko ituma ubutunzi bw'umuntu ku giti ciwe bukoreshwa neza, kuko ntiyamara arabutakaza kugura amatelefone atarakeneye. Ariko kandi no ku muryango, kubera ahantu hagiye miliyoni 12 wari gutunga telefone y'umuriyoni imyaka ine, urumva ko gusevinza amahera atari make. Hanyuma ku gihugu naho bigira akarusha kayo. Nyimba igihugu abantu batariko baratakaza amahera mu bigakenewe, sigura ko bashobora gukora imigambi y'iterambere. Ya mahera batariko baratakaza amatelefone baca bayakoresha mu migambi y'iterambere, uco buri muntu wese cyo karakora kibyara inyungu, agashobora gutanga ikori leta ntatorera kuyobora. Igitangaje sektere y'abafundi
isa n'iri inyuma gato ugereranije no mu bindi bihugu. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uruganda rw'abantu barepara amatelefone yapfuye, ayamenetse, ayagize ibibazo byo gushariza, ayagize ibibazo bya system, donc hardware and software, abo bantu bafise baharurirwa mu gaciro k'amafaranga ngana n'imiliyardi zine z'amadolari y'abanyamerika. Izo ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusa. Amafaranga ashobora kwinjira abantu bagakoresha amatransaction atandukanye avuye mu gifundi cyo kurepara amatelefone, amasysteme, gusubiriza ibyapfuye by'inyuma. Urumva ko ari amahera menshi cyane. Ibyo ico ni ikinyamakuru cabitangaje mu mwaka wa 2024 citwa ibsworld.com muri page yacu y'icenda na 11. Abo bishobora kuza kukiraba. Hanyuma kandi ugereranije ku isi hose vyerekana ko ibiharuro by'abantu bakora amatelefone muri iki gice cy'uyu mwaka bafise ingana n'imiliyoni 195 n'ibice 11 z'amadolari y'abanyamerika. Niyo mahera itarakoresha mu gifundi c'amatelefone. Ese twe mu Burundi hari bangahe? Hari bijingana gute? Amatelefone ava mu Burundi kuko ntasubirizo nako si menshi, sinovuga byinshi baraza kubigarukako, ariko ico nzi cyo nuko benshi mu bafundi bakora amatelefone bakira telefone nyinshi zagize ibibazo badashobora kurepara ku mwanya ukwiriye. Ariyo mpamvu baza kubigarukako. GSM Educate ihari kugira ngo yigishe abantu bamwe ba ruguru hirya no hino mu gihugu bashobore kuronka ahantu nimba barongikiye agatelefone umuvyeyi wiga gukoresha Android akakamena bazoronka bagakoresha yabamasirano. Kugira sinda barambire ntangarukize ngaha mukoze tugira amahoro n'iterambere muri GSM Educate no mu gihugu rusange. We are taking this generation into next 5 years. We plan to educate 300 new students in the whole country, and specifically 90% of trainees would have reached an advanced level. By the end of the program, each of the trainees would have been equipped with enough materials in order to serve their native area or use the knowledge outside of the country. There is no limit. This is a career we can take, we must take in full charge. This is a knowledge that everyone should have at young age, because it may be used locally or internationally depending on the area. The usage of smartphone, we cannot say the usage of smartphone is expanding. With regard to data, every year we are getting billions of smartphones produced. This means we are having an advantage of jobs. By the end of the program also, all technicians will have formed a strong and a big cooperative to do more, develop their family, society, and the country financially and economically. This means every technician who will be trained will have access to easy life. Let me say, will have income, will be able to manage, to save his family, to save his relatives. Our missions are to train everyone without exception, zero exception. Everyone who wants to be trained can be trained. No gender exception, no any other issue. Everyone who wants will get trained. We are planning to rent a large and a wide room and equip it with furniture and repair tools like microscopes and other tools which we will need. And we will also plan to visit every trainee at their working, at their working space, at their working shop,
and accompany them financially and technically. That is our goals. I think I used English. That was easy for me. I hope someone will try to translate. And soon, because the first bunch of new people trained will arrive here, all them are not here, but we'll try to offer certificate to new trainees. We've managed to train some people and offer them a job. Some others are working for themselves. It's very good. But others are also in training. They are still following training. I think we really have time to offer them their certificates. Thank you so much for your time. We appreciate your time. Thank you.